numvise ijwi ryawe rivuga rihamagara ngo negera aho uri none mwami ehe ndarengutse vuga Yesu menye icyo ngombaho numvise ijwi ryawe rivuga rihamagara ngo negera aho uri none mwami ehe ndarengutse vuga Yesu menye icyo ngombaho ndaretse ibikorwa byanje nicaye hano ku birenge byawe ndetse ibyo nitwararitse mwami Yesu vuga Yesu menye icyo ngombaho ndi hano mwami wacu mana yanje nta kindi nihutira uretse ibyawe kuko ibyo ugomba ari bwo buzima bwanje wowe vuga Yesu menye icyo ngombaho ndi hano mwami wacu mana yanje nta kindi nihutira uretse ibyawe kuko ibyo ugomba ari bwo ubuzima bwanje vuga Yesu menye icyo ngombaho. Yes. Amen. Bakunzi ba Linux TV mwamaze kubona ko ikiganiro cyo bose kizakuba kimeze niba tuzakuba turiko turavuga twaronse umutumire twamusanze ku rushengero ahasanzwe akorera imirimo yiwe ya misi yose tutabatebeje twagira tumusabe aze kutwidondora hanyuma inyuma ya kamera muri kumwe na Furanzima Ala nanje nkaba ndi Rosine Marie Minahatswe umumenyesha makuru wanyu. Amahoro neza. Amahoro. Murakomeye. Ndashima. Wowe nziza. Yatwese. Ndabona yuko umeze neza cyane byose bimeze neza. Nukuri ntwidoga. None ko umuntu ahejeje kumva akajwi keza nkako indirimbo nziza nk'iyo irimwe amajambo aremesha atanga amahoro amajambo y'ubuzima mwoshobora kumubwira yuko wayiririmbye mukatwidondora akagerageza kubamenya uwo muri jewe nitwa Manirakiza Eric abasanzwe ndi mu worshiper ndakunda Imana ndakunda ivyo nkorera umunsi ku munsi isaha ku isaha segonda ku yindi hama kubijanye n'indirimbo mpejeje ku worshipinga n'indirimbo y'inshuti navuga ngo Dudu niwe yayisohoye rero umuririmbyi nkunda cyane umuririmbyi nkunda kwiexprima ko kugira ngo nanje ngera handi hantu yego murakoze cyane none nko imirimo yanyu ya misi yose
haya muvuga muti ndavyutse ndagiye gukora hanyuma ndaza gusubira muhira muvuga yuko murangura ibiki? Mbo mu buzima busanzwe sanzwe nkora iki gikorwa nyene c'Imana co guhimbaza no gutazira, nibwo buzima nkirimwo jusqu'à aujourd'hui. Ariko ndacyasaba Imana kugira ngo ishobore kumpa ikindi kintu ushobora gukora ayeri igikorwa cayo kugira ngo ushobore kuronka nanje koma nshobora kubaho. Ego mu mwanya aho bamwe muri twebwe bidusiga tukiyumvira duti none hari umuntu ashoboye kwibeshaho yama ku rushengero akora gusa, mushobora kutubwira ukuntu vyoba vyaratanguye yamuvuga muti jewe Eric ndavuye muhira ndiyanje gukora imirimo y'umukama? Mbo ndafise ibihe natanguriyemo mu buzima bwanje, novuga ko natanguye kuririmba 2003 niyo nari nangura igikorwa ca profile, ndaba muri profile igihe kitari gito, ndakora indirimbo twarakoze nk'indirimbo zishika 20 chanson turazikora, ariko aho hose nari mfise umuntu yari yarampamagaye uwo bita Kristo, arampamagara arambwira ko noza nkamukorera, twaciye mu madetaye menshi canke mu bibazo vyinshi kugira ngo ashobore kuba uyu munsi ndiko ndamukorera. Rero nico gituma uyu munsi nahisemo gukorera Imana, bivanye n'ibihe namaze ngaho mw'isi nasanze mw'isi nta buzima buriyo, kuko nakorera mw'isi Imana nayo ikabishaka mu bwami bwayo. Rero bica birashika ndaza ndayitaba, kuyitaba kwanje ntivyari vyoroshe, kuko ndibuka ko nari mfise abagenzi bashika babiri twakorana ico gikorwa nyene ca profile. Umwe vyarashitse arafatwa n'ingona mugabo ingona iramurekura. Aho ni igihe Imana ariko irampamagara inyereka yuko nintaza kubikorera shobora kugira ikibazo mu vyo ndimo. Hama arafatwa n'ingona iramurekura, hanyuma umva ijwi rimbwiye ati urabona ivyo uwundi uko bibaye nawe ejo ushobora kuba muri ibi mu gihe utanyumviye. Rero campitamo kumvira ijwi ry'Imana kurutisha ibindi vyose, nahitamo gukorera Imana. Nico gituma uyu munsi ndiko nkorera Imana. None mwoba mukorera Imana mu rushengero uruhe ko tubona hari amashengero atandukanye mu Burundi? Mbo jewe kwanza subiye inyuma, nakirijwe muri Bomberge. Nkirije muri Bomberge ndakizwa ndabatizwa, maze kubatizwa kwinjira muri korali ntivyari vyoroshe, ndumva ko umuhamagaro wanje utoguma wicaye, ahubwo uhaguruka ukaja ku mugaragaro nkatangura nanje nkakora ibikorwa nk'ivyandi ariko arakora. Rero ndavuga ati okay, reka nideplace nje kuraba ahandi ishobora gukorera imirimo. Ndakora ndatangura gukora, natangiye gukora ibintu vya worshiper 2008, niho nafata ingingo ndavuga ati reka ngende ntangura igikorwa c'Imana nanje ndirimbira Imana ndi mw'ishengero. Ndibuka ko natanguriye muri Eglise d'Isari, bivanye n'ibibazo ana mashengero menshi usanga hari ibibazo. Hanyuma ndavuga ati okay, shishobora kuguma muri ibibazo ahubwo reka ndeviye gatoyi ndabe ko ibintu vyokoroha kandi. Rero ndavayo mvuyeyo ndavuga ati reka nze ngaha. Mu yandi majambo naje ngaha muri 2019 natangura igikorwa co guhimbaza no gutazira muri kino kibanza. Hama ni muri Bagoff Church, ishengero ryo gusubira mu kuri kwa Bibiliya. Rero ndavuga ati reka nicare mbe stable kugeza yaho mbona Imana ikora inkorera.
ya rero n'uyu munsi ndi muri back of church. Ego. Eric ari muri Bag of Church. Twashaka kumubaza mu bwana bwiwe, mu buzima bwiwe bwose. Ni akahe kantu kuba karamushikiye avuga ati aka kantu sinzopfa ndakibagiye? Okay, mu bwana bwanje ikintu canshikiye ntari niteze nigihe mama yitaba Imana. Ico gihe ndibuka ko hari ijambo yarambwiye ati kubera ko utantwaye kwa muganga, yaragwaye yaramaze igihe agwaye, cyarambwiye ati kubera ko utantwaye kwa muganga, nanje kubera nari nkiri umwana naguma niruka hirya n'ino ubuguruguru bwinshi, canira turuva ibiba vyabaye. Muri iryo joro nyene ntiyaryamye ntiyaraye yaciye apfa. Rero ico ni ikintu navuga ntaze kukwigira nibagira, iryo jambo gusa yambwiye kubera ko utagize utantwaye kwa muganga. Ico ni ikintu nkifise kuva 1993. Ego. Ego, turabasuhuje cyane kuri izo ngorane zabashikiye. Yes. None Eri, kuva utanga kuvuga uti jewe nk'umuntu yahawe ingabirano yo kuririmba, umuntu yatewe iteka akaza ngaha ku isi, twashaka kukubaza ni iyihe nyungu wabibonyemo kuba waravuye mu muziki wita profane ukaza muri gospel? Inyungu nakuye muri gospel, kimwe naharonkeye amahoro, ndaronkera inshuti mu gihe abavyeyi badahari. No kumenyesha ko n'uyu munsi umuryango munini fise no muri Kristo Yesu. Yego. Niyo nyungu naronse nkeye mu Mana. Iyindi nyungu nuko mu vy'Imana yampaye gukora hariho benshi bakomeza kwakira Kristo bivanye n'ubuzima Imana yandemyemo bushasha ntaragirane na maze kubatizwa nakira Kristo. Yes. Nuko ari benshi bariko barakira Kristo, nuko ari benshi igihe cyose ndiko ndahimbaza Imana bavuga ati uraduhezagira, bakavuga bati nukuri igihe cyose twumvise guhimbaza kwawe hari ahandi hantu tuva tukinjira ahandi hantu. Rero ico ni kimwe nasanze cyambere umugisha kuri jewe, kimbera nk'inyungu, bica bimpa inguvu kandi zo gutravaya cyane kugira ngo igihe cyose ndiko ndabikora sindabikore nk'uwishima, ariko ndabikore nk'uwamamaza ubutumwa bwiza kugira ngo benshi bakire. Ego, wakoze cyane. None ko watubwiye kuri umuririmbyi, hari indirimbo y'Imana wamaze gushira habona, nimba ihari yoba yitwa gute? Idahari naho ni iki wowe uduteguriye muri iyi minsi iriko iraza? Ku bijanye n'indirimbo, hari indirimbo tumaze gukora, twazikoze mu 2010. Izo ndirimbo twarazikoze gusa ntitwagiriye ubuntu bwo kuzimultiplier hirya n'ino cyangwa tuzimultiplier ku ma réseaux sociaux, ariko zisa n'izikiri muri mu gapake tuvuga tuti umwakuza turashobora kuziransa ku ma réseaux sociaux, ma Facebook, ku ma YouTube, comme ça ama video akaboneka ko twarakoze ama audio, turakora n'ama video. Ego. None ni nkeya ibindi bikorwa twokwitega ko muri iyi minsi iza? Mu bikorwa vyo muri no minsi ndacyategereje inyishu y'Imana. Kuko hari inyishu y'Imana iriko iraza ingana. Rero iyo nyishu y'Imana niyashikira kumbure nzobajya kare ndabwiye ati ari ikintu gishasha. Ego. Kiyo kiraba kirategurwa. Mwakoze. None nka wewe Eric, umukozi w'Imana, ko mu myaka 5 iri imbere ubona yuko uzobugeze bivanye, kuko umuntu avuga ati mukama nashaka kuzoshika kuri uru rwego, ndagusabye rero ubihezagire. None nka wewe ubona yuko uzobugeze?
Okay, mu myaka itanu ndabona ko mu gihe Imana izoba yanciriye akanzu ndabona ko nzoba nshitse kure ku rwego rwo gukorana amashanso n'abandi baririmbyi bo mu mahanga. Yeah. Yego. None ko tubona mu buzima habavuga bati ubuzima ntibworoshe, umuntu aragwa akavyuka, akagwa agasubira akavyuka. None nka wewe Eric, iyo bishitse ukagira intege nke ukagwa, ni ikihe kintu kigusubiza inguvu zo kuvuga ati reka nsubire mpaguruke, nsubire ku mirimo yanje, mbandanye ntera intambwe? Ya ego nk'uko bivuze ntiwihenze na gatoyi, hariho kugwa no kuvyuka. Ariko hamwe n'ivyo nimwe nakubwira ati mu ntango nakubwira ngo hari ijwi ryavuganye nanje igihe yari kirandondera. Rero rirya jwi niryo risubira kandi rikaza rikampagurusa naguye, rikambwira ati mwana wanje ntutinye, ntugire ubwoba, komeza kumpamagara ndi kumwe nawe. Hanyuma ndaryumviye nkahaguruka, nkafata umwanya nkasenga, nkabwira Imana ati nyuzuza imbaraga, hanyuma ngaca mbandanya igikorwa. Ego, none nka wewe Eric, harya abantu bose baravuga bati jewe objectif mu buzima bwanje ni shaka yuko ikindagishitseko, naho noshaka nkapfa, naho noshaka nkagirane. None nka wewe objectif ufise mu buzima yoba ari iyihe? Mbo objectif mfise mu buzima nuko premièrement iki gikorwa nkora ngomba kugikora nkagifata comme nk'igikorwa Imana yampaye kandi kizoshobora kumbeshaho, kikabeshaho umuryango wanje, kikabeshaho meme n'abana biwanje. Yeah. Turumva ni sawa cane. None twashaka kumenya kandi, turakunze kumva abavyeyi bamwe bidoga n'abandi bajeune, eka n'abandi bantu ngo urwaruka urakunda gutwarwa n'aya mashengero agenda aravuka. Ati bamwe bo bakanongera ko bati amashengero ni business. Ati umuntu akeneye gutangura ishengero aba akeneye kuronka amahera. None nka wewe ivyo bintu uvyiyumvira kwiki? Mbo kuri ivyo bintu bavuga, abavyeyi benshi bavuga ça dépend n'ikibazo abana baba bagize canke ça dépend niyo eglise aba yagiyemo. Kuko turavye nk'ibi bihe turimwo, hariho benshi babigira business, hariho benshi babigira mu business, hakaba n'abandi babikorera mu Imana vya vrai. Bavuga ati ndiko nkorera Imana kugira ngo zane benshi mu gakiza. Rero twebwe icyo dukora nuko tugerageza kubwira abo bana benshi kugira ngo tubazane muri Yesu Kristo. Hama tubigishe kugira ngo gukorera Imana no kwitondera ivy'Imana ishaka. Hama ikigira kabiri nuko tubereka nuko bakwiye kubaho muri iyi monde turimo. Yeah. Ego, none nko muri Bagof Church, nk'umuntu yobaye karakurikirana iki kiganiro, uwo mubwira iki comutuma yumva yoyihitamwo canke akumva yuko ari ryo shengero ryoshobora kumufasha gushikira Imana? Okay. Nk'umuntu yoba ariko aradukurikirana kugira ngo aze kwifatikanya natwe, kimwe nuko premièrement twomubera akarorero, nyimba logo ya eglise ari gusubira mu kuri kwa Bibiliya, tukamenya premièrement ko turi mu gusubira mu kuri kwa Bibiliya exactement. Hanyuma ikigira kabiri tukamugaragariza rwa rukundo rwa Kristo,
ikigira gatatu tukamugaragariza bwa bumwe hanyuma apura y'ubumwe tukamwereka ivyo akwiye gukora mu buzima bwa misi yose ntabe wirirwa arawashipinga ntabe wirirwa muri eglise ariko agira ikintu ashobora kwimarira nawe mu buzima bwa misi yose. Yes. Kuvuze ngo iri shengero ryanyu bihagaze mu kuvuga yuko musubira mu kuri kwa Bibiliya. Yes. Hakaba rero bavuga bati ese vyoba nkuko Kristo yavyipfuza hakaba umwongere umwe n'ubusho bumwe. Majambo make amashengero agasubira yose hamwe hakaba umwongere umwe. Ico ciyumvira mwe muciyumvira kwiki? Mbo ico ciyumviro cyo kuba umwongere akaba umwe twese tukaba twese bamwe ata bag of church ata eglise disali ata bomberge ataki icyo kibazo ni kibazo numva ko kitoroshe bivanye no kumumo wese yagiye arahamagagwa kuko bomberge barafise uko bahamagariwe mu gukorera Imana. Bag of church irafise amabwirizwa ngenderwa ko Imana yayihaye kugira ngo igendereko. Meme na Eglise du Salut, meme na Eglise de Rocher, abo bose barafise umwe wese arafise ivyo Imana yamugenye gukora. Rero urumva abo bantu bose biragoye ko bashobora kuba hamwe kuko ivyumviro deja canke imigambi bahawe n'Uwiteka simwe. Ego. Kubwanyu mwumva yuko uko hagenda haravuka amashengero atandukanye yuko vyoba biva ku mihamagaro itandukanye abantu bagenda bararonka? Oya sindavyita ivyo kuko uyu munsi abantu benshi arashobora kuva muri eglise yashwanye n'umurongozi wiwe bivanye n'ingabire iri muri we akabona yuko umengo yoshinga eglise ariko siko byari bikwiye kumera. Iyo umuntu akosheje ahubwo yarakwiye guca bugufi kugira ngo abandanye umurimo muri cya kibanzanye na rimwe. Rero niyo mpamvu uyu munsi ama eglise akomeza kugirane kuduga ari menshi bivanye n'amatala amwe abantu baba bafise batifuza kugirane kugumaho bari kugeza igihe umwungere canke umurongozi w'iryo shengero avuze ati ndaguhagurukije genda ukorere muri interieur hanyuma gende. Umva nico kibazo uyu munsi novuga gihari mw'ishengero riri nko mw'isi yose niko no bifata. Yes. Ego mwakoze cyane. None nka mwebwe Eric muri iyi mirimo yanyu ya misi yose murangura hariho intambamyi mugira, hariho abantu bagira intambamyi zitandukanye bivanye n'ibyo basanzwe bakora. None nka mwebwe mwotubwira yuko mwaba muhura n'intambamyi nk'izihe? Intambamyi duhura nazo nk'ubu urabona ko nakubwiye ko twatangiye profile. Muri profile hari ubuzima twahuye nabwo kugira ngo dushobore gusohora indirimbo. Ndibuka ko twagiye mu rupango rw'umuntu tugiye kurondera manager kugira ngo atumanage adufashe mu bintu byo kudusponsoriza kuja muri studio. Dusanga twinjiye mu rupango rw'umusirikare. Ndakubwije ukuri uyu munsi twarakubiswe turakubitwa. Ndibuka ari isengesho nasenze ntarinjira mu rupango. Ndabwira Imana ati Mana inshuti yanjye turi kumwe yanse kunyumvira. Rero ko yanse kunyumvira we abari waza gukubitwa nyinshi je nkubitwe nkeyi. Rero uko nyine nasenze isengesho niko byagenze. Hanyuma baraturekura turataha. Hoho bamaze kumva amazina aramwe umwe yitwa Eric ndayiragije Eric undi bakumva yitwa Manirakiza Eric cyagati abantu babasuma bamaze imisi batembera mu makaritie kugira ngo vive. Rero uyo muntu yaradukubise atugirira nabi mugabo sinzi ingene numvise ijwi rimbwira ngo hafi yiwe hari umuntu atuzi.
ndamuvuga ndamaze kumuvuga turonka kuva muri urwo rupango hama turataha turagenda après ça tubandanya tugirane dukora profile hanyuma igihe kigeze mva muri profile canja muri gospel naho nyine byari byoroshe byasaba ko haba ikintu bita umucango ufise 1000 ugacanga 500 ugacanga kugira ngo dushobore kwinjira muri studio anatanda y'ivyo je nari nzi n'aba producer benshi bavuza bakora mu studio rero turafashanya n'umugenzi dafise umugenzi twa Andre ni nawe twasoranye izo ndirimbo 2010 turakora kuko je muri byose mu mana bivanye n'ingene Imana yagira amamagara namye ndi serie singundi ibintu byo kuca hirya nino oya namye ndi umuntu ashaka ibintu bigenda ku rutonde rero turakorana indirimbo turaheza mugabo mbona kumengo urukundo ruri hagati yacu nawe ni kubera izo ndirimbo dusohora mugabo life ntibigaragare mu migenderanire ntibigaragare ndavuga ati no ibintu byari bikwiye kumera uko kameme turi abakristo harakwiye kubaho changement mu gihe turiko turakorera Imana harakwiye kubaho imigenderanire hagati yacu umwe agasanga undi ahari kabaza mbega amakuru yabo ameze gute canke kuri telefone ukamwandikira message ukamubwira ati imeze gute ugasanga nakwishuye ndavuga ati uyu muntu kameme ntaramenya ivyo ari byo ivyo ari byo rero bimaze kubera uko ndabatushe umutima kuko hari urundi rugezo nariko ndegereza kugira ngo mbemwe nyene nk'umukozi w'Imana vy'ukuri atari babandi aca hirya nino kugira ngo ashobore kuraba ingene ashobora kubaho rero haca bizo ntambamyi tuhagaritse camva tugira ikibazo siwe yagize ikibazo ariko nije nagize ikibazo kubera aho twaturerewe mirero ry'imfuvyi opedeye bica bisaba ko baturungika umwe wese aje iwabo uje kurondera yaje turuka mu gisagara cya Bujumbura nafise umuryango mugabo uyo muryango sinovuga ko nawubayemo kuko naragerageza kubitura mu mugongo bampaye umugongo cambaho nyene nk'umuntu avuga ati Imana mama yanyigishije gukurikira iyi niyo ngomba gukurikira exactement kuko niyo mbona izombeshaho niyo mbona izompa izindi nshuti zishitse ku mutima rero camba stop kuri ivyo cambaho muri ubwo buzima cenza kubino maze kubino bice bituma ntashobora kandi gukomerikana na wa muntu uko dushobora gukora rero ndatuza kuko nabona ko jeje nyene bitonshobokera kugira ngo subire kandi gusora indirimbo nabigerageje kenshi ndiyumvira kenshi kubikora mugabo ndabura ukundi kuboko kunyapuya rero bice bituma cika intege ndaca bugufi ndavuga ati reka ndindira Imana igize izo nkorera rero jusqu'à maintenant aujourd'hui fisikaye uzindirimbo zitaraje ku mugaragaro rero n'ubu narayishize ngaho nizo nagiye ndandika mu 2019 2020 2021 ndashira ngaho kugira ngo igihe kigeze nongeye ndashira ku mugaragaro yego wese muri koma dukurikirana nimba ari umuntu afise imigambi yo kurondera umuntu ashaka gushigikira Eric ari hano aririmba neza mwavyiyumviye mwebwe nyene afise n'ikaye zuzuye indirimbo yanditse rumva n'umuntu afise talent none nk'umuntu afise talent twashaka kumubaza n'uyuhe muntu wigirako kuririmba canke kwandika izo ndirimbo zawe jewe ndakunda gukurikirana Apollinaire cyane ndakunda no kumviriza indirimbo za Dudu bivanye n'ingene baririmba bivanye n'ingene bakompoza gusa sinovuga ngo kompoza nkabo oya ndacari ko ndegereza rero abo nibo bantu nkunda kwisunga ko cyane
nko mu gihugu cy'iwacu niwe nisunga ko cyane mu mahanga naho ndikunda kwisunga kuri umuririmbyi yaririmbye ibintu byo mu isi shagi kenshi iyo ndikunda rapa ndakunda gukoresha irya jwi nkagiye entraîner ko nyene nkabikora muri Yesu Kristo ego mwavyumvise yuko umuntu afise mu mutwe hugurutse ntaguma muri bya bindi nyene murumva yuko afise n'abantu yigirako kuririmba indirimbo za rap kandi n'ikindi ndakina filme nivyo ndabikina ariko navyo nesa n'uhagaritse bivanye na situation physiquement yo mufuko na rero hari indirimbo nasohoye yo irahari na clip irahari yitwa naririmbye mu Kiswahili tumeno Bwana Yesu iducishirizeko tuminue Bwana Yesu, oh tumsifu Bwana Yesu, oh tuminue Bwana Yesu, oh tumsifu Bwana Yesu, yeye ndiye mkundi ya Alfa na Omega, yeye ndiye mkundi ya Alfa na Omega, tuminue Mwokozi paka juu, tuminue Mwokozi paka juu, ametenda maajabu lazima tuminue. Nilishi matatizoni machozi tele moyoni, sina baba wala mama kupoza moyo, nilipokutana Yesu akaniweye yego tumashimye cyane murumva yuko n'umuririmbyi aririmba indirimbo za gospel muri agakoresha style ya rap nimenyerewe cyane ariko urumva yuko ari umuntu afise talent afise ikintu ashobora gusabikaniriza abandi noneho ku bakunzi banyu ariko barabakurikirana abakunzi ba Linux TV nakaye kajambo mwogira mukabashikiriza mukamuvuga ati akajambo murakagumana kazogesha kabafashije canke muti ibintu byigeze kumba ko navyigiye kwiki nakaye kajambo mwobaha kakababera ntibagirwa mbo akajambo noha Linux TV nuko buri gihe cyose uyu mwete mukoresha mu gusanga bamwe aho bari kugira ngo batange ubuzima bwabo akajambo basigarana nuko mwokomeza mugakomezanya umutima kugira ngo benshi abari kure abari hafi bamenye ko hari ico Linux TV kirakora cyangwa rikiramara kubwo abantu benshi ego kirumvikana cyane sinzi ko ni heza ni sawa nyene none nka wewe Eric ko ku bantu bashaka kumenya birenze aha twokubaza nka bonane uba uyiteguriye gute uba ukagira n'icyo wipfurije abakunzi bawe umuryango wawe biciye kuri runo rubuga rwacu ku bijanye n'imyiteguro ya bonane vraiment ndayiteguriye neza na cyane mu mutima kuko nkomeza kubwira Imana ati Mana shishikara gutunganya kugira ngo iyi bonane ndayige ntunganye atakinyagira umutima wanje na cyane mpimiriza na bagenzanje birashobora gushika ku bonane nukuri ibintu biragoye ugasanga ntibimeze neza rero nobifuriza ko kwibonane wogira akanya yoca muhira nta kibazo tugasangira bonane namwe mubishatse nta kibazo karibu murakoze cyane bakunzi ba Linux TV muramutse ko tureje kuronka ubutumire bwo kuja gusangira bonane na Eric rero mubandanye mugira like comment na share twongera tunashimira uyu mutumire wacu kuba yatwemeye tukaganira
tukizera yuko hari ico mwasigaranye mwumvise muri kino kiganiro kigiye kubafasha, kigiye kubamurikira mu kuntu muzofata ingingo zitandukanye muzokwiyumvira. Twongeye kubashimira cane, mwakoze na mwebwe. Yes, nanjye murakoze. Yego, mwakoze.